Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibintu bikomeye cyane mu Burundi. General Ndayishimiye ibintu bikomeje kumukomerana. Abagwizatunga bakomeye batangiye guhunga igihugu cy'u Burundi batinya intambara ikomeye cyane ishobora kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko abarenga 20 bakomeye bamaze guhunga u Burundi mu kwezi kumwe gusa. Abaturage nabo batangiye kugira ubwoba bw'intambara ikomeye cyane, batanguye guhunga igihugu cy'u Burundi. Ibintu birakomeye cyane rero. Aya makuru turayagaruka ko mbereke abagwizatunga bakomeye ndetse n'impamvu barimo kuva mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira yuko ku mugoroba w'igenekerezo rya 10 ku isaha y'isa 1:50 humvikanye amasasu menshi cyane mu ikambi y'impunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gace ka Gatumba. Amasasu menshi cyane yumvikanye. Biravugwa yuko habaye imigumuko ikomeye mu ikambi y'abakongomani. Igisirikare cy'u Burundi cyarashe abagera kuri 6 ndetse abandi benshi bakomeretse. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru idonido. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira yuko intumwa za M23 zageze i Rwanda mu gihugu cya Angola zikaganira n'ubutegetsi bwa Angola. Ni mu mugambi wa perezida w'igihugu cya Angola Joao Lorenzo wo guhuza abakongomani hagamijwe gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Joao Lorenzo yavuze yuko yiteguye guhuza impande zirimo kurwana maze hakabaho ibiganiro bihuza abakongomani. Ni ibiganiro ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko bigomba kubera i Kinshasa. Abarwanyi ba M23 biravugwa yuko bateye utwatsi iby'ibi biganiro, bakavuga yuko ibiganiro bazi ari ibiganiro bya Doha muri Katari. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwamaze gutera umugongo bino biganiro bya Doha muri Katari. Joao Lorenzo urongoye igihugu cya Angola arimo kugerageza kumvisha M23 ko yarambika intwaro hasi maze ikajya mu biganiro i Kinshasa. Ni ibintu izi nyeshyamba za M23 nazo zateye utwatsi. Muri aya makuru yacu turabigaruka ko idonido. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko General Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Amakuru yizewe namaze kuronka aremeza ko ku munsi w'ejo General Mingi yarasiwe mu gitero cya za drone za FARDC ubwo zibeshyaga zishaka kurasa M23 maze zikarasa ku birindiro by'ingabo z'u Burundi biri mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. General Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi niwe wari urongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Amakuru yizewe aremeza yuko yakomeretse mu buryo bukomeye. Hari amakuru avuga yuko ibitero bya za drone byibasiye abasirikare b'u Burundi byaba byarakozwe ku kagambane gakomeye cyane, ndetse ko mu gisirikare cya Kongo haba harimo abagambanyi bakorana n'abarwanyi ba M23. Ndetse ngo izi drone zari zigamije guhitana General Mingi n'abandi basirikare bakomeye barongoye imirwano muri kariya gace. Aya makuru nayo turayagaruka ko, ndetse tugaruke no ku magara ya General Mingi arimo kugenda amucika.
Generali Mingi twamaze kumenya yuko arimo kuvurirwa mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Ibi byose rero ndabibashikiriza idonido. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abarwanyi batwirwaneho barimo kwamagana abasirikare b'u Burundi barimo kwiyongera mu bice bya Minembwe. Twirwaneho iravuga yuko abarundi na FARDC ndetse n'abazarendo barimo gutegura jenoside ikomeye ishobora kwibasira abanyamurenge. Twirwaneho iratabaza ivuga yuko General Neva ndetse na Kisekedi barimo gushaka gutangiza ibitero ndetse no gukora ubwicanyi bwakwibasira abanyamurenge. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Hari n'ayandi menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda like ndetse usangize abandi aya makuru. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere aya makuru yacu tuyatangurire mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu birakomeye cyane. Abagwizatunga bakomeye cyane barimo guhunga igihugu cy'u Burundi ndetse no guhungisha imiryango yabo. Baratinya intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma y'aho abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo ndetse intare za Sarambwe nazo zikaba zikomeje kwica benshi mu basirikare b'u Burundi. General Neva amaze iminsi arimo gutangaza amagambo akomeye avuga yuko intambara ikomeye cyane yabigiye kwinjira mu Burundi. Amagambo ya General Ndayishimiye yatumye abagwizatunga bagira ubwoba bwinshi, ndetse abashakaga gushora imari yabo mu gihugu cy'u Burundi batangiye guhina amaguru bavuga yuko badashobora gushora imari yabo mu muriro, mu gihe umukuru w'igihugu akomeza kuvuga yuko intambara ikomeye igiye kwinjira mu Burundi. Amagambo ya Ndayishimiye yatumye ubukungu bw'u Burundi busubira inyuma. Hari abagwizatunga batangiye kuvanamo amafaranga yabo mu mari zabo mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe akavuga yuko benshi bamaze guhungisha abana babo ndetse n'abagore babo, ndetse batangiye kugabanya amafaranga bashora mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose ni ugutinya intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Abahinga mu by'ubutunzi baravuga yuko amajambo ya Ndayishimiye arimo gusubiza inyuma cyane itunga ry'u Burundi, ngo abagwizatunga bagize ubwoba ndetse babonye yuko amafaranga yabo ashobora gutikirira mu ntambara zizabera mu Burundi. Bahisemo rero kugenda bavanamo akabo karenge ndetse no guhagarika ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu Burundi. Mu matohoza yizewe yakozwe na Iyakure TV ndetse amatohoza yakozwe mu bagwizatunga bakomeye mu Burundi. Amatohoza kandi twafatanije n'abamenyesha makuru bakomeye bakorera mu gihugu cy'u Burundi. Twamenye ko abagwizatunga barenga 20 bamaze guhungisha imiryango yabo, ndetse nabo bakaba barimo kugerageza guhunga igihugu cy'u Burundi. Ibikorwa byabo batangiye kubigabanya ndetse batangiye kugenda bagurisha imigabane yabo mu bikorwa biri mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe akemeza yuko General Ndayishimiye ari we urimo kubitera byose. Amagambo yiwe yatangaje avuga yuko intambara igiye kuba mu Burundi ngo yateje igikuba, ngo byabaye speculation ikomeye cyane kugeza ubwo ibicuruzwa bimwe na bimwe mu gihugu cy'u Burundi ibicuruzwa byaduze, ndetse amakuru akemeza yuko byateje ikibazo mu bukungu. Mu matohoza akomeye cyane yakozwe twamenye ko umugwizatunga Siyoni Nikobiri yamaze guhungisha abo mu muryango biwe bose. Umugwizatunga Siyoni Nikobiri arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bakunze kuvuga ngo kwa Siyoni ni ahantu hazwi cyane, hari isoko rikomeye i Bujumbura.
Amakuru yizerwa yemeza neza ko Siyoni Nikobiri yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe, ndetse Siyoni Nikobiri akaba yarigeze kuvuga yuko ibigiye kubera mu Burundi ari akamaramaza. Amakuru yizerwa yemeza ko uyu mugwizatunga yamaze kubona neza ko ibigiye kubera mu Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Umuryango w'umugwizatunga Siyoni Nikobiri wamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi. Undi mugwizatunga ukomeye cyane yitwa Ziranotse. Umugwizatunga Ziranotse arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amazina yiwe y'ukuri yitwa Ntigacika Adrien. Adrien Ntigacika ni umugwizatunga akomeye, arazwi cyane mu ishyirahamwe FOMI ricuruza ifumbire mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi iri shyirahamwe ryaravuzwe cyane kubera ibibazo bikomeye cyane bifitanye n'umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta n'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi. Iri shyirahamwe FOMI rero, uyu mugabo bita Ziranotse afitemo imigabane myinshi. Ni umugwizatunga ukomeye cyane, afite za hoteli nyinshi cyane mu Burundi. Uyu mugabo Ziranotse akorana cyane n'umugambwe wa CNDD-FDD, ndetse ni nabo bafite iri shyirahamwe FOMI. CNDD-FDD ifite imigabane muri FOMI, ndetse uyu mugabo Ziranotse, uyu nguyu Adrien Ntigacika, afite imigabane myinshi muri iyi sosiyete icuruza ifumbire mu Burundi. Ziranotse rero nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Amakuru yizerwe twamenye, amakuru twatohoje neza, yemeza ko umugwizatunga Ziranotse nawe rwose arimo kuvanamo ake karenge, arimo kugenda atera umugongo ibyo kuba mu Burundi. Abo mu muryango wiwe bose yamaze kubahungisha. Undi mugabo ukomeye cyane yitwa Gaston Sindimwo. Gaston Sindimwo yabaye visi perezida w'u Burundi. Amakuru yizerwa yemeza ko Gaston Sindimwo yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Gaston Sindimwo yarabahungishije, ndetse yigeze gutangaza ko ibigiye kubera mu Burundi ari akamaramaza. Uyu nawe yamaze guhungisha umuryango wiwe. Undi mugwizatunga akomeye cyane yitwa Ndoricimpa. Uyu mugwizatunga Ndoricimpa arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndoricimpa ni umugwizatunga akomeye, afite ibikorwa bikomeye cyane irya nino mu gihugu cy'u Burundi, amahoteli ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye cyane. Amakuru yizerwe twamenye, amakuru twakoreye amatohoza yemeza neza ko Ndoricimpa nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe. Urutonde ni rurerure. Amajambo ya General Neva yatumye abagwizatunga batangira guhunga igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizerwe kandi yemeza yuko ibikorwa byabo CNDD-FDD irimo kubicungira hafi, ndetse ngo bikaba bigaragara neza ko bishobora guhombya igihugu cy'u Burundi mu gihe aba bagwizatunga baba bavanyemo akabo karenge bakerekeza mu buhungiro. Muri iyi minsi rero biribonekeza ko ubwoba ari bwinshi cyane mu Burundi. Abantu bose bafite ubwoba. Abanyapolitike nabo batangiye guhungisha imiryango yabo. Abagwizatunga bakomeye nabo barimo kubikora ku bwinshi. Abaturage basanzwe nabo ubwoba ni bwinshi. Bamwe batangiye kuva mu Burundi, baravuga yuko ibigiye kubera mu Burundi ari akamaramaza, ngo hagiye kuba intambara ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ufite amafaranga wese arimo kuvanamo ake karenge. Munyemerere aya makuru yacu tuyakomereze mu Gatumba. Ku munsi w'ejo ku mugoroba ku isaha y'isa moya n'iminota 20, amasasu menshi cyane yarumvikanye mu gace ka Gatumba mu ikambi y'impunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yamaze kumenyekana aremeza ko izi mpunzi zakoze imyigaragambyo zivuga ko zishaka gutaha iwabo muri Kongo. Abategetsi b'u Burundi banze yuko izi mpunzi zitaha mu gihugu cyazo cya Kongo. Biravugwa yuko ari ukubera impamvu za politike.
ubutegetsi bwa Gitega burimo gusaba amafaranga menshi mu muryango w'abibumbye kugira ngo babashe kwita kuri zino mpunzi. Biravugwa rero ko ubutegetsi bwa Gitega bufite inyungu mu gucuruza zino mpunzi, ndetse ko ziramutse zitashye abategetsi mu Burundi babihomberamo. General Neva arashaka kuronka za miliyoni z'amadolari y'amanyamerika, akomeje kuvuga yuko agiye kwita kuri izi mpunzi. Nyamara ni ukubera inyungu z'abarundi ubwabo. Ndavuga abategetsi ba Gitega barashaka kurya izi miliyoni z'amadolari y'amanyamerika, bakabeshya yuko ari ayo gufasha impunzi. Impunzi z'abakongomani rero ziri mu gace ka Gatumba zagerageje inshuro nyinshi cyane gusaba yuko zafungurirwa umupaka wa Kavimvira maze zikerekeza iwabo muri Kongo, ariko ubutegetsi bw'u Burundi bwarabyanze. Abategetsi mu Burundi banze yuko izi mpunzi zitaha iwabo. Izi mpunzi zahunze ubwo M23 yari irimo kurwana yerekeza muri Uvira. Impunzi nyinshi cyane z'abakongomani zavuye muri Uvira maze zerekeza mu Burundi. Kugeza ubu rero ubutegetsi bw'u Burundi bwanze yuko zino mpunzi zisubira iwabo muri Kongo. Bamwe bagerageje gusubira muri Kongo banyuze mu ruzi rwa Rusizi. Twabagejejeho amakuru ndetse na za video zigaragaza abagore n'abana barimo kunyura muri Rusizi, barimo kwambukira ku majerekani. Ni inkuru yari iteye ubwoba ndetse n'agahinda, aho abagore n'abana bari barimo kunyura muri Rusizi. Bivugwa yuko abarenga 5 baba baraguye mu mugezi wa Rusizi bakitaba Imana. Ku mugoroba w'ejo ku igenekerezo rya 10 izi mpunzi zakoze imyigaragambyo. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abapolisi b'u Burundi barashe impunzi 6 maze zirapfa. Bivugwa yuko abarenga 25 bakomeretse mu buryo bukomeye. Izi mpunzi zakoze imyigaragambyo zivuga yuko zirambiwe inzara yo mu Burundi, zivuga yuko zirambiwe kwicwa na kolera, ndetse zikavuga ko iwabo muri Kongo umutekano wagarutse, ko bashaka gutaha mu gihugu cyabo. Ibintu rero ntabwo byari byoroshye. Amasasu menshi cyane yumvikanye mu makambi y'impunzi, ndetse amasoko yacu aravuga yuko General Ndayishimiye ubwiwe ari we watanze amabwiriza yo kurasa mu kirere ndetse no kurasa mu cyico abo bigaragara yuko bakomeje kugumuka muri izi mpunzi. Abarenga 6 bapfuye, abandi barenga 25 bakomeretse mu buryo bukomeye. Ni akamaramaza rero birimo gushikira izi mpunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Mu yandi makuru akomeye cyane nuko abarwanyi ba M23 bagiye mu biganiro batumiwemo na Perezida Joao Lorenzo. Joao Lorenzo urongoye igihugu cya Angola yatumiye intumwa za M23 i Rwanda kugira ngo baganire. Ni ibiganiro bikomeye cyane Joao Lorenzo arimo kugirana n'abahagarariye M23. Ubutegetsi bwa Angola buri mu bikorwa bikomeye cyane byo guhuza impande zirimo kurwana muri Kongo, hagamijwe kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Intumwa za M23 zageze muri Angola zirimo kuganira n'abategetsi ba Angola ku twigoro twa Joao Lorenzo two kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu minsi ishize mwabonye ko Tshisekedi yakoze ingendo 2 zitunguranye muri Angola. Ni ingendo 2 yakoze mu cyumweru kimwe. Yari arimo kuganira na Joao Lorenzo ingene Joao Lorenzo yaba umuhuza mu biganiro bigomba guhuza impande zirimo kurwana muri Kongo, ndetse n'ibiganiro bigomba guhuza abakongomani indani muri Kongo. Abanyapolitike bo muri Kongo ngo bagomba guhura bakaganira. Ni ibiganiro bigomba kubera i Kinshasa nk'uko Tshisekedi yabitegetse. Intare za Sarambwe ariko ngo zigomba kubanza guhagarika intambara. Bagomba kubanza kurambika intwaro zabo hasi.
Izi ntumwa za M23 zaganiriye n'ubutegetsi bwa Angola maze bababwira yuko bagomba kwitabira ibiganiro bya Kinshasa. Intare za Sarambwe zabiteye utwatsi, zavuze ko ibiganiro barimo ari ibiganiro bya Doha muri Katari, ngo ntabwo rero ibiganiro bya Kinshasa bashobora kubijyamo. Abarwanyi ba M23 bavuga yuko ibiganiro bya Doha ari byo biganiro bibahuza n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibi biganiro kandi ubutegetsi bwa Kongo bwo bwamaze gutangaza ko butazabisubiramo. Intare za Sarambwe nazo ziravuga yuko zitazajya mu biganiro bya Kinshasa. Ubutegetsi bwa Angola bukomeje gukora ibishoboka byose ngo burebe ko bwakumvisha M23 izajya mu biganiro bya Kinshasa. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. General Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira. Abasirikare bakomeye bakomeje gupfira muri Kongo. Kuri iyi nshuro noneho ibintu birakomeye cyane. Inkuru imaze kumenyekana mu gihugu cy'u Burundi ni inkuru y'incamugongo. Ni inkuru mbi cyane kuri General Ndayishimiye. Muri kano kanya amakuru akomeye cyane amaze kumenyekana aremeza neza ko General Posiyeri Hakizimana yarasiwe muri Kongo. Ndasubiramwo. General Posiyeri Hakizimana batazira mingi yarasiwe muri Kongo mu gace ka Minembwe. Ni muri bya bitero bikomeye cyane bya drone za FARDC zashakaga kurasa kuri M23 ariko zikarasa mu birindiro by'abasirikare b'u Burundi biri muri teritwari ya Fizi. Ni mu misozi ikikije agace ka Minembwe. Amakuru yihuta cyane amaze kumenyekana aremeza ko General Mingi yarari mu basirikare b'u Burundi bari mu gace ka Minembwe. Drone za FARDC zamurashe. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko General Mingi yararongoye abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo ndetse ko yasubiyeyo mu cyumweru gishize ku igenekerezo rya 3. Amakuru yizewe aremeza ko General Mingi yarari kumwe n'abandi basirikare bakomeye cyane b'u Burundi barimo abakoloneli ndetse n'abamajoro. Iyakure TV yamaze kumenya yuko hari umumajoro w'igisirikare cy'u Burundi nawe waguye muri ibi bitero bikomeye cyane byabereye mu Minembwe. Indege za drone z'igisirikare cya Kongo zari zigiye kurasa M23 maze zibeshya ibipimo byazo zirasa ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. General Mingi yarashwe. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko Majoro Mukiza w'igisirikare cy'u Burundi yapfiriye muri iki gitero gikomeye cyane cyagabwe na za drone z'igisirikare cy'u Burundi. Majoro Mukiza arazwi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Yagiye avugwa mu bikorwa by'ubwicanyi bukomeye cyane bwakunze kwibasira abatavuga rumwe na CNDD FDD. Majoro Mukiza rero yaguye muri ibi bitero byabereye mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. Gusa inkuru ikomeye cyane, inkuru ya Rumenamabuye imaze kumenyekana mu gihugu cy'u Burundi nuko General Posiyeri Hakizimana batazira Mingi nawe yarasiwe muri biriya bitero bya za drone. Amakuru amwe aravuga yuko yakomeretse mu buryo bukomeye ariko kugeza kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 10 akaba amerewe nabi cyane. Hari n'ayandi makuru arimo kuvuga yuko General Mingi yaba yamaze kwitaba Imana. Gusa amakuru yizewe Iyakure TV yamaze kuronka nuko yakomerekeye mu buryo bukomeye cyane muri teritwari ya Fizi mu gace ka Minembwe. Ibitero bya drone byamukomerekeje cyane. Biravugwa yuko yihutanywe kujyanwa muri Karemi ndetse kajugujugu z'igisirikare cya Kongo nizo zamujyanye mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika.
Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ubwo General Mingi yari amaze kuraswaho na za drone za FARDC byagaragaye yuko yakomeretse mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko yacitse akaguru k'ibumoso. Drone zamumishijeho urufaya rw'amabombe. Abasirikare b'u Burundi bahonotse ibi bitero ndetse n'abasirikare ba FARDC bamwirukankanye muri kajugujugu ya FARDC maze bajya kumuvuza muri Tanganyika. Amakuru yizewe aravuga yuko General Mingi amerewe nabi cyane ndetse ko ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Gusa amwe mu makuru yatangiye gukwirakwizwa mu gihugu cy'u Burundi aravuga yuko General Mingi ku mugoroba w'irigenekerezo rya 10 bishoboka yuko yaba yamaze gupfa. Biravugwa yuko yaba yamaze gupfa agapfira mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Gusa amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi ntabwo aremeza neza iby'urupfu rwiwe. Icyamaze kumenyekana nuko yakomeretse bikomeye ndetse akaba yacitse akaguru k'ibumoso. General Posiyeri Hakizimana alias Mingi arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, arazwi cyane kandi muri Kongo. General Mingi yarongoye inshuro nyinshi abasirikare b'u Burundi muri Kongo. General Mingi mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu kibaya cya Rusizi yarirukanse maze ahungira mu Cibitoke ca Rugombo. General Mingi yaje gusubira muri Kongo ndetse amakuru akemeza yuko yari arimo gutegura ibitero bikomeye cyane byo kwibasira abanyamurenge. Biravugwa rero kandi biranemezwa neza ko General Mingi yakomerekeye mu buryo bukomeye cyane muri Kongo. Indege za drone za FARDC zamukomerekeje bikomeye. Hari ubwoba ko General Mingi yaba yamaze no gupfira mu gace ka Tanganyika. Abana b'u Burundi bakomeje kwitakura isongoye muri Kongo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa mbere abasirikare b'u Burundi barenga 190 bapfuye. Ndasubiramwo, abasirikare barenga 190 b'u Burundi bapfuye baguye mu bitero bikomeye cyane byabereye muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Za drone z'igisirikare cya FARDC nizo zishe abasirikare b'u Burundi. Nibyo rwose wabyumvise neza. Za drone za FARDC nizo zishe abasirikare b'u Burundi. Za drone za FARDC zari zigiye kurasa M23 maze ziribeshya zirasa abasirikare b'u Burundi. Abarenga 190 bapfuye, abandi benshi cyane bakomeretse mu buryo bukomeye. Byabereye mu micungararo y'agace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abasirikare b'u Burundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abarundi bagiye kurwana mu bice bya teritwari ya Fizi cyane cyane mu misozi ya Minembwe. Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 10 igisirikare cya Kongo cyabirasiye. Za drone za FARDC zari zigiye kurasa abarwanyi ba M23 mu gace ka Mikenke, mu gace ka Rwitsankuku ndetse no kuri Puwezero. Amakuru yizewe aremeza ko izi drone zayobye zarashe kuri cible iriho abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barenga 190 bapfuye mu gihe bakomeretse babarirwa mu majana nk'uko amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Uyu munsi ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa mbere ku isaha y'isa 5:40 z'amanywa ku isaha ya Goma ndetse na Bujumbura nibwo ibyago bikomeye cyane byagwiriye abasirikare b'u Burundi. Ni mu gace ka teritwari ya Fizi muri Minembwe aho abarundi benshi cyane bamaze iminsi barimo kwikusanya. Iyi ni inkuru nabagejejeho. Hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi barimo kwiyongera mu gace ka Minembwe.
intare za Sarambwe zimaze iminsi zirimo gutanga impuruza zivuga ko abarundi barimo kwiyongera muri kariya gace. Aba barundi rero babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Za drone za FARDC zari zigiye kurasa abarwanyi ba M23 maze bibeshya kuri target, bibeshye kuri cible ya nyayo bagombaga kurasa. Izi drone zamishije urufaya rw'amabombe mu birindiro by'abarundi bari bari muri biriya bice bya Minembwe. Amakuru yizewe aremeza ko izi drone zari zihagurutse mu mujyi wa Kisangani ndetse izindi zikaba zari zivuye mu mujyi wa Karemi muri Tanganyika. Za drone 3 nizo zarashe abarundi. Bigakekwa ko abari baprogramye izi drone babikoze ku bushake bwabo, kuko drone zavuye Ikisangani zarashe ku basirikare b'u Burundi, ndetse na za drone zavuye muri Karemi zose zarashe ku Barundi. Bikavugwa rero ko mu barimo gukoresha izi drone haba harimo abagambanyi bagambaniye igisirikare cy'u Burundi. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko ibyashikiye abasirikare b'u Burundi ari akamaramaza, ngo ntabwo byumvikana ingene drone za FARDC zose zamishije urufaya ku basirikare b'u Burundi, ngo ntabwo byumvikana rwose, ngo haba harimo ubugambanyi bukomeye cyane bw'abasirikare ba FARDC barimo gukorana n'abarwanyi ba M23 maze bakamarisha abasirikare b'u Burundi. Ikindi kandi ngo drone zahagurutse mu bice bitandukanye. Za korodone zari zashyizwe muri izi drone, ngo ntabwo byumvikana ingene zose zamishije urufaya rw'amabombe ku basirikare b'u Burundi, ngo ni akagambane gakomeye cyane. Biravugwa yuko abajejwe gukoresha za drone muri FARDC baba bamaze guhagarikwa vuba na bwangu. Amakuru yizewe ya Kure TV imaze kumenya aremeza ko abasirikare bakoresha za drone aba bakuriye bamaze guhagarikwa n'igisirikare cya FARDC ku busabe bukomeye cyane bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. General Evariste Ndayishimiye yabuze yacira n'ayamira. Yamaze kumenya inkuru ibabaje yuko abasirikare biwe barimo gupfira muri Kongo nk'ibimonyo. None ko kuri iyi nshuro abasirikare biwe barashwe na za drone za FARDC, ngo harimo ubugambanyi bukomeye cyane bwaba burimo gukorwa n'abasirikare ba Kongo barimo gukoresha izi drone. General Neva yarakaye rero, yasabye ko hakorwa amaperereza akomeye cyane maze abagambanyi bagacakirwa. Abajejwe gukoresha za drone muri Kisangani ndetse na Karemi bamaze gucakirwa. Aya ni amakuru yizewe namaze kuronka. Bamaze gucakirwa ndetse bashobora kuregwa ibyaha by'ubugambanyi byo gukorana n'abarwanyi ba General Makenga. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, abasirikare benshi cyane b'u Burundi barimo kwiyongera muri teritwari ya Fizi. Ni abasirikare b'u Burundi ngo bagiye gufasha FARDC maze bakarwana urugamba rukomeye. Amakuru dufite yemeza yuko mu basirikare bagiye muri Fizi harimo n'imbonerakure z'umugambwe wa CNDD-FDD zirimo gutegura jenoside ikomeye cyane igomba kwibasira abanyamurenge muri teritwari ya Fizi. Ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi biravugwa yuko barimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bushobora kwibasira abanyamurenge mu gace ka Minembwe. Abarundi bari barimo kwiyongera cyane ku misozi ya Minembwe, ariko bino bitero bya za drone byatumye abarundi bahahamuka ndetse babona yuko ibintu bikomeye cyane. Ibitero bya za drone za FARDC nibyo byiyiciye abarundi barenga 190. Ababarirwa mu majana bakomeretse mu buryo bukomeye. General Neva yarungitse abasirikare benshi cyane muri Kongo, ndetse muri iyi minsi barimo kwiyongera aho FARDC ishobora gutangiza ibitero bikomeye, ibitero bikurikirana n'ubwicanyi bukomeye cyane bushobora kwibasira abanyamurenge.
Amakuru yose arimo kugaragaza yuko abazarendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR barimo gutegura ibindi bikorwa by'ubwicanyi bishobora kwibasira abaturage muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibingibi rero ngo bizajyana n'ubwicanyi bukomeye buzakorwa n'inyeshyamba z'abazarendo ndetse bukanakorwa n'imbonerakure zavuye mu Burundi zikaba ziri muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Minembwe. Muri ibi bitero bikomeye cyane by'indege za FARDC byibasiye abasirikare b'u Burundi, Iyakure TV imaze kumenya yuko hari umusirikare ukomeye cyane afite ipeta rya majoro waguye muri ibi bitero by'igisirikare cya Kongo byibasiye abasirikare b'u Burundi. Iyakure TV kandi iracyatohoza amakuru akomeye avuga yuko umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi nawe yaba yaguye muri ibi bitero. Amakuru dufite aremeza ko umumajoro w'igisirikare cy'u Burundi we rwose byamaze kumenyekana ko yaguye muri iki gitero agapfana na bano basirikare barenga 190. Hari ayandi makuru arimo kuvuga yuko umukoloneli w'u Burundi nawe yaba yaguye muri iki gitero gikomeye cyane. Aya ni amakuru Iyakure TV ikirimo gutohoza ndetse tukaza kuyabagezaho mu makuru yacu ari imbere. Niba koko umukoloneli w'u Burundi yaguye muri iki gitero byaba ari igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Aya makuru turacyayatohoza neza. Turacyabaza amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse turacyabaza amasoko yacu mu barwanyi ba General Makenga. Ibyaba basirikare b'u Burundi baguye muri kariya gace ka Minembwe turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ari imbere.